iyo wari nk'umukozi wo mu nzu kugira ngo ukore ibindi bintu no kuvuga ni Imana ibigukorera we nta nguvu nyinshi washira. Abenshi barakunda kuja mu mwuga wo gukinjika ari bita ikiboyi muri rusange basanze bavyita basanga amazi y'imyaka irenga 10, 12, 15 na 20 canga sazirayo. Wikanguye ryari kugira wumve ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka bukava mu kiboyi uno munsi ukaba wikora utwaye muri rusange ngo uve ngaho hantu ugere Dubaï ndibaza kuva kuri 50,000 kugira kufata indege ya $1,000 canke $5,000 ndibaza wumva ko urugendo runini cyane. Urashitse i Dubaï abenshi tuba tubuzi yuko canke ico kimwe no hanze yuko ubuzima umuntu ashika atora akora ubuzi uko bimeze nyene arakanota ari gushika utora wico muki uko vyagenze gute? Je naragiye nize ko nzokorera amafaranga menshi niko bakubwira ukiri mu Burundi niko bambwira nkiri mu Burundi nambwira ati aho washitse mu mahanga numvuga hasigaye umwana urumva impene yarabyaye ndavuga atanje ndagize nanjye nagushanye Dubaï ubu rero hageze kubona hanze icarico utangura ukoreshe ubwenge bwawe n'amaboko yawe. So byarangoye cyane ndamara ukwezi kwa mbere ntaronka akazi ukwezi kwa kabiri kwikubitamo ntaronka akazi ndagera yaho na mwene inzu asohora arara imbere y'umuryango Dubaï ndibaza urara hanze ndibaza Dubaï uraye hanze iminsi 3 umaze gupunguka ibiro 3 nyene. Yes, bakunze wa Open Mic muri Namaze Patrick ndi kumwe n'umwe no muririmvyi gospel mpimbazamana yitwa Ebenezer afite intahe idasanzwe cyane kuri we amubana mu kiganiro cha Open Mic ndakora mu kici ndabara mu kijana namwe akazina nitwa Namaze Amezi ngo bavuze ko nitwa Ebenezer Moses singani wo muga wanyu ariko nitwa Namaze Amezi ayo n'amazina y'abavyeyi ego Ebenezer Moses izina yarashoye kwiha bivanye n'igihuwa canje canke n'ubutumwa bwanje ego tuganira hari ico wavuze ngo donc wamaze imyaka myinshi ukora umwuga wo gukinjika uno munsi suwo ugikora ego barateye imbere umuririmvyi uraba no mu mahanga byagenze gute kugira uve mu mwuga w'ikiboyi umaze mu myaka myinshi kugira uno munsi tukubone mu kiganiro cha Open Mic? Umuntu ari nk'umukozi wo mu nzu wo bita umuboyi kugira ave mu nzu y'umuntu atanga gukora ibintu vyiwiwe abone ati je ubu ndatanga kuduga ingazi ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu bica kure cyane. Aho ico bica gute muri rusange? No kuvuga ngo haba ari ikintu bawuramenyereye ufite experience rero kugira ngo experience yiyongere ku bantu bafite amapremi murabibona bashaka kuguha kategori ya mbere n'iya kabiri kugira ushiye kwa gatatu bisaba gukora ugakora n'inguvu ukiga kugira ugere ku yindi kategori. Rero iyo wari nk'umukozi wo mu nzu kugira ngo ukore ibindi bintu no kuvuga ni Imana ibigukorera we nta nguvu nyinshi washira. Abenshi barakunda kuja mu mwuga wo gukinjika ari bita ikiboyi muri rusange basanze bavyita basanga amazi y'imyaka irenga 10, 12, 15 na 20 canga sazirayo. Wikanguye ryari kugira wumve ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka bukava mu kiboyi uno munsi ukaba wikora utwaye muri rusange? Kiboyi nta mugudakiza kireze wo kuroga kandi no mu kiboyi uvyifashemo neza kuko nanje mu kigira mveyo nifashe neza umugabo kageso kabaye kakandi ko kugavuraga oya ibyo ntivyabayemo niyo mpamvu nanabivuyemo nk'akarorero kugira uve mu kiboyi bisaba yuko uyaga n'abandi bantu bari apare kiboyi ariko ikiboyi niwo kazi ka mbere gatanga amafaranga kuko nimba wo guhemba 50,000 nta nzu nta rasyo nta mazi yo koga nta sabuni mbese n'utuntu n'utundi nk'amayinite abasanga boss wari umuntu ameze neza ave nk'ahantu yarose ubona ngo 5,000 canke 2,000 umva wowe ubayeho neza. So rero iyo uri umuntu uvuga ati nakena aho nshaka gushika ya 50,000 baguha nimba bayaguha ku kwezi cufata ikintu cha 50,000 ugenda kukigura burya buke usanga wageze ku nka usanga waguze ku nka 5 usanga waduze wageze kure. Rero kubivamo rero si kuvuga ngo urabitaye ngo ndabivuyemo ngo nta kamaro bimaze oya
ahubwo hariya nyene utanguriye niho hagushikana hejuru. Rero mu kubivamo ufata bya bintu wagenda uragura nivyo bica bikungunganya kugira ngo ugere ahandi hantu. Niko rero nanje byangendeye. Rero kugira ngo ngere Dubai ni muyomba wanje ariyo kandi ndamushimira cyane hari hose respect bana muhezagire. Niwe yambwiye ati burya gutera imbere si kuryama, gutera imbere uriyumvira. Ejo ni naba mfise umugore n'abana, mbega akazi nkora kazontungira umugore n'abana. Ivyo rero umaze kuvyumvira, arambwira ati umaze kuvyumvira uduca ubona yuko ahuri bikeneye ko wunguruza. Kuko dufate uyu mwanya wari ukora kenze mire yarakiriyagiye, umuntu aja guha umugore utunga, umugore yori yangahe nawe ukajya ngahe, acambwiye ati rero ni wiyungunganye guhera uyu mwanya utangure kubika amahera. Cufata twatundi wagiye uragura uzoce udushira ku isoko, hama ndagufashe ingene nawe ushika mu mahanga uze kurondera ubundi buzima. Urashitse i Dubai, abenshi tuba tubuzi yuko canke ico kimwe no hanze yuko ubuzima umuntu ashika atora akora ubuzi uko bimeze nyene arakanota ari gushika utora wicomuke. Uko byagenze gute? Ndugu yangu mu mahanga rero, mu mahanga aho wumva mu mahanga difference cyane no mu Burundi. Mu Burundi par exemple je ndashaka kuzi wawe frere nk'igihumbi nje kurya ibiharage haje ndashonje. Ariko mu mahanga kugira umuntu aguhe $100 urashobora kujya muri restaurant ukajya $100 cyangwa ya $200. Kugira umuntu rero aguhe ubwo buryo tigenda nje muri restaurant noneho never ntibikunda. Kubera mwese mwagiyeyo mugiye kurondera ubuzima, nabo bafise abandi bantu arasiona mu gihugu iwabo. So rero jewe narahuye na challenge nini cyane, nahuye n'ingorane nyinshi cyane. Zimeze gute? Ingorane twahuye nazo, je naragiye nize ko nzokorera amafaranga menshi. Niko bakubwira ukiri mu Burundi? Niko bambwira nkiri mu Burundi. Sasa uwo muntu yanjanye muyomba siwe yanjanye, yamfashije uko noshikayo. Ariko arumva uwundi muntu ari Dubai arambwira ati uyu yobigufashamo. Sasa rero uwo yanjanye nakinze gushika Dubai arampangira ahantu ho kuba. Muri twa dufaranga waje wikuriye mu Burundi? Ego nagiye nashikanyeyo $50. Mwa $50 yarampangiye ahantu nshobora kuba, arangura n'agastoke nka gakenyi kimisi nka 20 cyangwa 7 bimaze kugenda uko aca aragenda. Kuva uwo mwanya sinasuye kumubona burundu. No kuri telefone ntaboneka? Kuri telefone twaravugana, ariko kuri telefone yambwiye ati aho washitse mu mahanga numvuga hasigaye umwana, urumva impene yarabyaye. Ndavuga tanje ndagize nanjye nagushanye Dubai. Ubu rero hageze kubona hanze icarico, utangura ukoreshe ubwenge bwawe n'amaboko yawe. Hanze rero itandukaniro rero rihari, ama etage yose ni maremare. Uri muri etage ntubona yigira kabiri. Ikindi kigira kabiri ntubuzi iti ninava ngaha nza kuja kwa nara, nta hantu namutembeye. Numva gutembera utembera muri yo shambe nyene urimwo cyangwa atembera hamande y'iyo nzu. So byarangoye cyane, ndamara ukwezi kwa mbere ntaronka akazi, ukwezi kwa kabiri kwikubitamo ntaronka akazi, ndagera yaho na mwene inzu asohora akakwirukana. Ego gusa itandukanye yagiye kuhaba, iciza nagiye kugira ntiyambwiye ati va ugende. Narara imbere y'umuryango, imbere y'umuryango Dubai ndibaza urara hanze. Ndibaza Dubai uraye hanze iminsi 3 umaze gupunguka ibiro 3 nyene. Ati gute hanze ni mu Dubai ni mu muriro, ni mu muriro mwinshi cyane, harashushe mwijoro. Uku twe no mu Burundi twumva hashushe ku murango hoho hashuha uko mwijoro. Sasa rero ndagira ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana agiye kumfasha. Maze nk'amezi 2 n'imisi mikenya ndo umuhindi, abahindi baraza, abantu bakeneye akazi tugende. Sasa rero ingorane yagiye guhaba, akazi ingorane yagiye guhaba ntaravuga akazi twakora. Nuko aho hantu Dubai kugira uronka akazi haba ibintu bita commission, tanga amafaranga. Twabana mu iyo nzu nk'abantu bashika nka 50. Rero
wasabwa $300 kugira uje gukora ako kazi. Ayo $300 jewe nayo kurya nta nari mfise. Nta na $20 nari mfise. Iyumvire rero urwo rugendo ukugira uronke $300 yo kugira ngo uje mu kazi. Mu kazi kandi usanzwe utafite nayo gufungura aho nyene. So rero je hano nagiye kugirirwa amahirwe nacenja mu barundi bashasha baheruka kuza turarosa akazi. Rero abipfuza tugende mu kazi. Bari bakeneye abantu 4. Nabo nacenge na muri 3 ntabwo ati rero turarosa akazi mugabo bisabwa $400 uyafise tugende naje turajana. Sasa rero babona ati uyu muntu ni wahamenyereye ngaha kwanza tubwiye uku no kubi turatomboje $400 barayampa baca bampa $2,200 twuri bane twari dukenewe mini des $1,600 cyenda yamuha wa muhindi akadushira muri V8 barabitereye batabizi bantereye batabizi. Oya icyambere wumve yuko n'ubwenge nagize. Rero ndamara turagenda usanga akazi rero nako rero satugiyeko ni kamwe ngaha mu bundi twanga sanga ni kiyede sasa kiyede kumbe hanze bambwe ko nzokorera $1,000 nzoja hano heza nyene mu bihe taje biza kumbe ubu rero turasubiye muri Afrika. Ariko ico nshimira Imana nuko hanze umushahara usanga usumba cyane uwo mu Burundi. Niyo mpamvu mpanura abajene biki gihe waba uri Bujumbura waba ari muri Dubaï waba uri muri Amerika ahantu hose wowe uri ntuzosuzugura akazi.